kabasokuru murarabe nikatujane kagumye kamwe k'abavyeyi bacu. Namahoro meze neza buke turashima. narinje ngo mwongere munyagire kubijanye n'imico n'imigenzo y'abarundi yamyiranga abarundi baho hambere. Yego. Ngo nankana aho hambere barayaga bacishije mu bifuruguto imigani n'ibisokozo. Yego me barashobora kubiganira naho abana baba bicaye ngaho nabase barabafurugutira. Yego me hanyuma bagasokozanya. Aho hambere vyariho. Yego. Ariko ubungira si kanini cyane. Maza guhava kumutubwira nk'igifuruguto kimwe. Yego bishobotse no kivuga mugabo naje ndashaje navyo nyimenye. Mwotubwira umutwe w'ico gifuruguto mugira ngo mutubwire. Umutwe w'ico gifuruguto nagoma ndabwiye. Umugabo n'umugore bari bafise umwana. Hama bahava baratandikana. Uwo mugabo urumva yuko yahavuye uwo mugabo acekisha umugore wiwe agasiga. No kuvuga umugabo mutubwire igifuruguto c'umugabo yacikishije agasiga umugore wiwe. Yego. Jako twumve rero. Yego me harabaye umugabo yarafise umugore. Akaba afise n'umwana. Hanyuma uwo mugabo biratadikana n'umugabo wiwe. Bitadikanye acarafata amujana mw'ibenga. Mujanye mw'ibenga nyamugore acacika agasiga. Uwo mwana rero agiye kuvoma akabona aho gasiga kamutambatamba imbere. Nawe akacatera mu kajwi avuga ati agasiga kari hano karatamba kw'ibenga umengo ni mawe w'umukondo. Nyina nawe akacasubiramwo ati intera intimba mwananje intera intimba si jewe nabigize intera intimba yagize na so wawe intera intimba yantaye mw'ibenga intera intimba yancika agasiga intera intimba intera intimba mwananje intera intimba. Nyamugore akaca sokoroka akaca yoza nyamwana wiwe neza. Hanyuma akaca agenda yiyoze. Se wiwe akamubaza nega wamwe ko uje wiyoze n'igiki. Ngo twahuye n'agasiga ngo hama ngo kantamba hejuru ntarakabwira ngo umengo ni mawe w'umukondo. Hanyuma aca arasokoroka aranyoza hanyuma aca arankorera ndataha. Wopo yurabesha ngo yango simbesha uracarasubirayo. Bimera ko akundi nyina arasubiramwo kagasiga karaza kamutambatamba hejuru. Wa mwana acarasubiramwo ati agasiga kari hano karatamba kw'ibenga umengo ni mawe w'umukondo. Intera intimba mwananje intera intimba si jewe nabigize intera intimba byagizwe na so wawe intera intimba yantaye mw'ibenga intera intimba yancika agasiga intera intimba mwananje intera intimba. Gasubira akashasa koroka gasubira akamwoza kongera akamuvomera akaduga. Rero asubiyeyo ati wakorewe nande nakorewe na mawe kandi yanyugeje. Turazohogize tujane nze ndahantu ninyegeza. Hanyuma ugende ubikore turabe ngene nyako wasokoroka. Wa mwana arajana na se wiwe labantu yinyegeza nabaje hamwe kumwonga. Asubira guterera muri ryajwi nyene avuga ati agasimba kari hano karatamba kw'ibenga umengo ni mawe w'umukondo. Intera intimba mwananje intera intimba si jewe nabigize intera intimba byagize na so wawe intera intimba yantaye mw'ibenga intera intimba yancika agasiga intera intimba intera intimba mwananje intera intimba. Se uwo munsi ntiyasokorotse arasubira aramwoza nyene roza wa mwana arabona yuko ari we. Yisubirira muri ry'abenga hanyuma wa mwana aramukorera arasubirayo. Bugize kabiri rero aca aragaruka. Barajana rero ho acaja hampande ya ryavomo nyene wa mwana avomako. Asubira wa mwana kakasiga kari hano karatamba kw'ibenga umengo ni mawe w'umukondo. Intera intimba mwananje intera intimba si
jewe nabigize intera intimba byagize na so wawe intera intimba yataye mw'ibenga intera intimba yanjika agasiga intera intimba mwananje intera intimba se nawe jamaga wacafata wa mugore ati vubuzi mutu juntu wa mugore acagoma wali wa muri baca baravoma baradugana nyamwana baca bagenda badugana sije nohera uwo mugabo n'uwo mugore yari yagiye gutuwa uwo mugore mw'ibenga. Mwakoze murahejeje kutuyagira muciye mu gifuruguto none ico gifuruguto co duha iyihe nyigisho muri bihe vya none? Inyigisho ico gifuruguto co duha muri bihe vya none abagabo bari bakwiye kwisubira ko baramaze kuzana abagore babo bakabona yuko bafise abana canke nabo bataba bafise ko n'Imana ikora bakagumana nk'uko baba barahanye amasezerano bakareka kuza baratana mw'ibenga. Mwakoze cyane.